Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu gihugu c'u Burundi, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye. Mamwe aranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi adahumuriza ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ukutumvikana kuri hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abategetsi bakomeye cane bakomoka muri CNDD-FDD kwamaze gufata umurindi ukomeye cane. Hakaba hari amakuru avuga ko mu masaha y'ijoro akuze abarundi bashobora gutungurwa bumvishe ikintu kidasanzwe, aho ibara rishobora kugwa abatari bake bakisanga bahuye n'ingorane zikomeye cane, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye amaze igihe ahatirwa gutanga imihoho, ariko yaranze gutanga imihoho ku neza ye ndetse n'igihugu. Hakaba hari amakuru avuga ko ibihangange bikomoka muri CNDD-FDD harimo Gervais Ndirakobuca umushikiranganji wa mbere, hakazamo General Prime Niyongabo, hakazamo General Silas Ntigurirwa ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo, n'ibindi bihangange bikomeye cane muri CNDD-FDD byamaze gufudika ingingo bivuga ko byanga bikunda igisigaye ari ugukoresha imbaraga za gisirikare kugira ngo bakure Perezida Evariste Ndayishimiye ku butegetsi, kuko haramaze igihe kinini haba amanama akomeye cane ahuza impande ebyiri zishamiranye, ariko bikaba biboneka neza ko bananiwe kumvikana. Akaba ariyo mpamvu bagiye gukoresha imbaraga za gisirikare, kuko babona neza ko Ndayishimiye bamuhatiye gutanga imihoho, akaba yaranze gutanga imihoho. Akaba ariyo mpamvu amakuru adushikira ava mu begereye Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse mu masoko yacu ahambaye cane akorera ku butaka bw'u Burundi yemeza ko ibintu byaba bigiye gukomera cane muri uno mugoroba, aho Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora kwisanga bamuteye kudeta kandi akisanga byakozwe n'uwo akeka ko ari umwizigirwa we ukomeye cane. Turabigaruka ko mu idonido ry'amakuru aho tuza kubabwira byinshi mutigeze mumenya, ndetse n'amakuru ahambaye cane ari kuvugwa mu gihugu c'u Burundi. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wowe ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarapyonda kuri sabone pyondaho kugira ngo uzizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Umuvugizi w'umuhari MAP Burundi Buhire aratera akamo abarundi bose iyo bava bakagera kwambara urwaga kugira ngo barwanire intahe yo kwikukira barazwe n'incungu yo kwikukira Rudoviko Rwagasore, kandi akavuga ko igihe ari iki kugira ngo batangirire ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ubutegetsi bumaze guta igihugu mu manga ku buryo bukomeye cane, ariko Ndayishimiye akaba adashaka kwemera ko igihugu gifise ibibazo, kandi akaba atanashaka gutanga imihoho kugira ngo abashoboye kurongora abarundi by'ukuri baze. Ibi byose uyu uhagarariye MAP Burundi akaba avuga ko bikenewe ko abarundi bishira hamwe kugira ngo bahindure ibintu mu gihugu c'u Burundi. Abarundi babandanya kubura iyo bava niyo baja. Ubu n'igitoro cahora kiva muri Kongo kigafasha mu bikorwa barimwo yo kubura igitoro cahagaritswe. Ibi bikaba byahagaritse imirimo itari mike mu gihugu c'u Burundi, nk'uko biboneka mu rwandiko rwo kuri uyu wa 4 Mukakaro 2024 kw'iryo tegeko ryatewe ko umukono n'umutegetsi ukomeye cane ukorera mu gihugu ca Kongo arongoye agace ka Uvira. Kuva ubu kirazira kikazirizwa gusohora igitoro canke ibindi bidandazwa mu kinyegero bishabukanwa uruzi Rusizi bija mu Burundi. Ibi akaba ari ibintu bigiye kugira ingaruka zikomeye cane. Iyo ngingo akaba yayifashe avuga ko ari intumbero yo gukingira umutekano w'abanyagihugu, kandi akavuga ko bigomba guhita bikurikizwa byanze bikunze.
mu gufata iyo ngingo akaba yasigura ko ukujabukana igitoro uruzi rwa Rusizi byatumye kizimba muri ako karere muri kino gihe ilitiro ikaba yavuye ku mafaranga ya Kongo ibihumbi 3,500 igaheza ikaja ku mafaranga ibihumbi 6 kubera ko gihita gica mu Burundi. Ibyace bituma kwiyunguruza kw'abantu n'ibindandazwa biba ingorane muri Uvira, akaba ariyo mpamvu bahise bafata iyo ngingo. Selemani anavuga kandi ko iyo ngingo yafashwe mu ntumbero yo gukingira ubuzima bw'abakora uruja n'uruza rw'igitoro batikingiye ngo bongere bakinge n'ayandi masanganya bishobora gutera muri ako karere. Uwo mutegetsi akaba agabisha ashimitse indongozi n'abajejwe umutekano bose bozohirahira bakorohereza abajabukana igitoro uruzi rwa Rusizi ngo kijanywe mu Burundi ko azoshengezwa mu butungane, asigure ukuntu yemera guhangabanya ubutunzi bw'igihugu ca Kongo kubw'inyungu z'ababanyi b'u Burundi, kandi biboneka neza ko amakosa ari ayabo badashaka kwikemurira ibibazo byabo. None by'ukuri abarundi babagiye kuba abandi, abana b'u Burundi bariko barapfira muri Kongo ngo bagiye kugwana nabo bagwana. Uyu munsi Kongo irugaye na gatoro na gakeya kahora gasahiriza abarundi. Ku rundi ruhande imbibi Uburundi buhana n'igihugu cy'u Rwanda zose zirugaye kandi zahora zifasha abarundi bakaja kunywesha igitoro mu Rwanda. None by'ukuri Uburundi buriko buva he bagenzi? Bwoba buriko buraja hehe yega bagenzi? Mbega hari intambara yoba iriko iraba mu Burundi ngo iheze itume ibintu biyangara nk'uko bimeze uno munsi? Ico bikoze co ibintu abarundi bariko baracamwo ni ibintu batari bwigire babona, kandi ni ibintu biteye isoni cane, ibintu byerekana ko rwose Ndayishimiye agejeje igihugu ku mfiro, kuko biratangaje kandi biranateye isoni kubona igihugu cy'u Burundi kiri mu ngorane zimeze gutya mu gihe no mu gihe cy'intambara Uburundi bwari bwarafatiwe embarigo bitigeze bigenda nk'uko bimeze uyu munsi. Mu ntara c'ibitoki abanyagihugu bari mu kaga gakomeye cyane kubera iyo ngingo yafashwe n'igihugu ca Kongo. Bamwe mu nguruza abantu muri komine Rugombo bahora bagura igitoro kivuye muri gisagara ca Uvira muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bavuga ko bababashwe n'uko urwo rudandazwa bahagaritswe kuva kuri uyu wa gatanu ko cahora gicishwa ku ruzi Rusizi. Bamenyesha ko icupa ry'ilitiro n'igice barigura ibihumbi 15, ariko ko kuva ingingo ifashwe rigurwa ibihumbi 35. Basaba leta y'u Burundi gukora uko ishoboye igitoro kiboneke. Kuri uyu wa kane urongoye akarere ka Uvira muri Kivu y'ubumanuko yarasohoye urwandiko rubuza urudandazwa rwose rw'igitoro n'ibindi rukorwa ruciye ku ruzi Rusizi ruzananye Uvira. Muri iryo tangazo avuga ko igitoro cagurishwa mu Burundi catumye ibiciro byaco biduga. Kubwiwe ilitiro yavuye ku bihumbi 3,500 by'amakongomani ija ku bihumbi 6. Ahamba Selemani aragabisha ujejwe umutekano wese azofatwa afashije muri urwo rudandazwa ko azahita agezwa imbere y'ubutungane. Uwo arongoye akarere ka Uvira amenyesha ko uduce twa Kiriba, Kabunambo, Sanje, Ruberizi, Gegara na Ruvungi aritwo twerekewe n'iyo ngingo, kandi akavuga ko umurundi wese uzongera kujabuka ajya kugura igitoro muri Kongo wese azahura n'akaga gakomeye cyane, kuko ashobora no gufatwa agapfungirwayo. Ibi ni ibibazo bikomeye cyane byugarije abarundi, akaba ariyo mpamvu abatari bake baheraho bavuga ko igihe kigeze kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye atange imihoho ku neza yiwe n'igihugu, canke se abarundi bakoreshe izindi ngufu kugira ngo bamukure ku gakanu k'abarundi. Biraboneka neza ko aho igihugu kigeze ari ahantu habi cane. Abatari bake bati abarundi bari bakwiye gufatira akarorero ku biriko biraba mu gihugu ca Kenya, amaze nabo bakikuraho intwaro y'agahotoro, intwaro y'agacinyizo, intwaro imaze igihe ipfukamye mu nda abarundi, intwaro yazanye amagorwa mu banyagihugu, intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Uti muri Kenya biriko biragenda gute? Niyo ngingo yafashwe yatumye ibintu bishobora gusubira kugenda neza, akaba ariyo mpamvu abarundi batari bake bahatirwa
kubikora nk'uko abanyagihugu bo mu gihugu ca Kenya babigenje. Perezida wa Kenya William Ruto yafuse amafaranga agenewe ibiro by'umukenyezi wiwe. Igihugu ca Kenya kimaze indwi zibiri mu bihe bidasanzwe. Leta ya Perezida William Ruto yateguye itegeko ry'amafaranga izokoresha mu mwaka uza rurimwo kuduza amakori ku bintu abanyagihugu bakoresha mu buzima bwa misi yose. Leta ya Kenya isanze ifise amadeni menshi, yari yiteze ko ayo matagisi mashasha azoyifasha kongereza uburyo bwo kugabanya amadeni no gukora imigambi mishasha. Abanyagihugu bo bati ntibishoboka kutuzanako amakori mashasha mu gihe ubuzima busanzwe buzimbye cane. Ni gutyo hatanguye imyerekano idasanzwe y'urwaruka bita Generation Z. Ni ukuvuga urwaruka rwavutse hagati y'1997 ndetse na 2012. Urwaruka rwahamagaranye rukoresheje umuhora wa TikTok rurahagarika ubuzima bwa Nairobi n'ibindi bisagara kugeza aho rwinjira no mu nama nshingamateka. Perezida Ruto yategerejwe guhera ry'amategeko anafata ingingo zikomeye cane. Urugero rw'iyo myiyerekano rwarajugumije ubutegetsi bwa Kenya, maze Perezida Ruto arahagarika rya tegeko ritegura amafaranga leta izokoresha. Ubu naho yaraye afashe ingingo zikomeye zo kugabanya amafaranga leta ikoresha. Muri zo harimwo gufuta amafaranga agenewe ibiro by'umukenyezi w'umukuru w'igihugu, iby'umukenyezi w'icegera c'umukuru w'igihugu n'iby'umukenyezi w'umushikiranganji wa mbere. Icya kabiri ni ukugabanya abahanuzi mu biro bya bashikiranganji kugeza ku rugero rwa 50%. Icya gatatu guhagarika mu kiringo c'umwaka kugura imiduga mishasha yo mu nzego za leta kiretse zigenewe inzego z'umutekano. Icya kane guhagarika ingendo zose z'abategetsi zidafise akamaro gakomeye cane. Icya gatanu gufata ibigo 47 bya leta biboneka ko bikora ibisanzwe bikorwa n'ibindi bigo nabyo nyine bigahita bihagarara byihuse. Umuntu yoshima ko hariho leta zumviriza iyo abanyagihugu bavuze, ariko ikibabaje ni uko Perezida Ruto yarindiriye ko imyiyerekano ihitana abanyagihugu bashika 39 imbere yo gufata izi ngingo. Ese abategetsi b'u Burundi nabo boza barumva amajwi y'abanyagihugu hatabanje kuba imigumuko? Ubuzima burazimbye, ibyangombwa byose birabuze, ariko Perezida Ndayishimiye abandanya kuvuga ingene abarundi bahaze kiretse ibinebwe, nawe akongereza amafaranga yo kumugaburira kandi yigamba ko ibigega byiwe byuzuye. Kandi murazi ibibera mu biro by'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye, aho amafaranga yose mvamakungu ashitse mu Burundi abanza guca muri fondasiyo ye Umugiraneza. Ibi bikatuma abasha kunyonora amafaranga ya leta atari make akajya kuyakoresha imigambi ye bwite. Ibi byose nyine abarundi batari bake bakaba bari kuvuga ko igihe kigeze kugira ngo bose abarundi bafatane mu nda amaze bikureho Ndayishimiye bakoresheje imbaraga zose zishoboka, kuko aho bigeze rwose bigeze ahantu habi cane. Akaba ariyo mpamvu bose bahuriza ku mugambi umwe ko niba Ndayishimiye adashaka gutanga imihoho ku neza yiwe, rwose bakoresha imbaraga, kuko biboneka neza ko atagomeje kurongora igihugu c'u Burundi yagita mu manga ku buryo bukomeye cane. Perezida Evariste Ndayishimiye asabwa gutanga imihoho ku neza akabisa abishoboye. Atanazi Karayenga niwe wabitangaje, ariko akaza yiyongera ku bandi batari bake, yaba abanyagihugu, abanyepolitike batandukanye, abaharanira agateka kazina muntu, amashirahamwe atandukanye, asaba Ndayishimiye gutanga imihoho ku neza ye ndetse n'igihugu c'u Burundi. Umumenyeshamakuru w'inararibonye akaba akurikirana hafi politiki y'u Burundi Atanazi Karayenga asaba Perezida Evariste Ndayishimiye gutanga imihoho ku neza akabisa agatorwa asa canke Frederic Bamvuginyumvira. Ibi yabishikirije mu kiganiro cihariye yagiranye n'iradiyo Peace FM ijwi ry'urwaruka kuri uyu wa kane mu Kakaro 2024. Mu gihe igihugu c'u Burundi cugarijwe n'ibibazo bidasanzwe mu bisata nka byose by'igihugu, umumenyeshamakuru w'inararibonye akaba akurikirana hafi politiki y'u Burundi abona ko ikintu gishobora gukiza igihugu muri kino gihe ari uko Perezida Evariste Ndayishimiye yotanga imihoho akabisa ababishoboye, aho avuga ko Rwasa Agathon canke Frederic Bamvuginyumvira boca barongora
igihugu mu kiringo cumvikanywe ko kugira habeho gutegura amatora yo gutora indongozi nshasha. Ibi yabishikirije mu kiganiro cihariye yagiranye na radiyo Peace FM ijwi ry'urwaruka kuri uyu wa kane Mukakaro 2024. Nk'uko Atanazi Karayenga abishikiriza, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yotanga imihoho hashobora gukira ibintu byinshi kandi abarundi n'amakungu bakazobimwubahira cyane bigatuma adapfungwa. Mu gihe Perezida Ndayishimiye yokwanka gutanga imihoho, Atanazi Karayenga avuga ko abarundi atari abana bazomenya ico gukora, kuko umutegetsi yama akenera umunyagihugu gusumba uko umunyagihugu akenera umutegetsi. Kubwiwe avuga ko abarundi bafise ububasha bwo kumubogoza kandi ariko bikwiye kugenda kugira Uburundi busubirane iteka bwazwe na Evariste Ndayishimiye inyuma yo kubahemukira bikomeye cane. Ibi Atanazi Karayenga yatangaje bimaze igihe bitangazwa n'abatari bakeya kugeza naho umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca yingmanga kumugaragara ko leta arongoye rwose ataco ishoboye. Ibi bikaba byaratumye abatari bake bavuga ko rwose iyi leta guhera kuri Ndayishimiye kugeza ku mushikiranganji wa mbere ndetse n'abashikiranganji bose bari bakwiye gutanga imihoho amaze igihugu bakagiha abashoboye kugitwara. Amakuru adushikira ari kuvugwa muri uno mugoroba nuko ibintu bitoroshe na gatoya mu ngoro y'umukuru w'igihugu c'u Burundi General Evariste Ndayishimiye. Haramaze iminsi itari mike haba amanama akomeye cane hagati y'abagenerali bakomeye cane bakomoka muri CNDD-FDD. Ayo manama akaba atacindi yarariko arigirwamo uretse ko bariko barahatira Perezida Evariste Ndayishimiye gutanga imihoho ku neza y'umugambwe, ku neza ye ndetse no ku neza y'igihugu c'u Burundi. Ibyavuye muri iyo nama birakomeye cane kandi birateye ubwoba. Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko adashobora gutanga imihoho, ariko we agaragaza ko afise imbaraga n'ubushobozi byo kugumya guhangana n'abashaka gusenyura ubutegetsi bwiwe. Icyo atazi nuko akimara kuvuga ibyo bintu abajeneri nka bose bahise bagira ishavu rikomeye cane bagahita bategura kumwikuraho. Hakaba hari amakuru avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye atandwi asigaje akirongoye igihugu c'u Burundi, kuko ibihangange nka byose muri CNDD-FDD byaramaze guhuriza ku mugambi umwe wo gukoresha ingufu za gisirikare. Niba Ndayishimiye gutanga imihoho ku neza byaramunaniye. Aya akaba ari amakuru ariko arahanahanwa mu bihangange bikomeye cane mu gihugu c'u Burundi yemeza ko umwanya wari wose kudeta ishobora kuba mu gihugu c'u Burundi. Akaba niyo mpamvu umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca yaramaze iminsi itari mike ari muri komine ya Ndora aho avuka, aho yaramaze iminsi ari kumwe n'umuryango wiwe. Amakuru dushikira akavuga ko hari ibyo yari yagiye gutegura ari aho ngaho kandi yiturije. Ibi byose nyine bikaba byerekana ko mu butegetsi bw'igihugu c'u Burundi harimwo ikibazo gikomeye cane, kandi ko ibishobora kwangirika bishobora kuba byinshi gusumba uko Ndayishimiye yotanga imihoho ku neza yiwe ndetse n'abarundi muri rusange. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije. Mu kandi kanya kari buze n'andi makuru nanone azaba agezweko ari kuvugwa mu gihugu c'u Burundi, aho tuza kugaruka byimbitse kuri uwo mugambi uhari ndetse n'ushobora kurongora igihugu c'u Burundi by'imfata kibanza. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.